aha dusanzwe dukora ifumbire y'uburyo bubiri, tugakora n'imiti y'uburyo butatu. Kubera ko amaganga y'inkwavu asanzwe arimo ibyo twita amoniyake. Amoniyake ni ikinyabutabire ugisutse ahantu ku bintu bimera, ku byatsi bica bibabuka. Bimaze kubabuka rero twaciye dufata duhingura aya maganga, tuduza ya amoniyake mugabo ku rugero idashobora konona igiterwa. Ibi bintu bisaba ubuhinga bwinshi kuko bisaba kumenya urugero igiterwa gikeneye ko ivyankenerwa: azote, phosphore na potassium na pH. Rero ibyo kugira ngo ubimenye teza kuba ufise ubuhinga n'ibikoresho bwo kubimenya. Rero jewe nsanzwe ndi umudokiteri muri science agronomique, navyize mu gihugu ca Autriche, hama muri societe naho nk'abasanzwe ndabafasha mu gisata c'ubuhinga n'ubushakashatsi. Icyumviro cyo gukora uyu mugambi ni icyumviro twiyumviriye biciye muri societe, dufadikanije nabo muri societe kugira ngo dutorere inyishu ibibazo abenegihugu bari bafise, kuko hari haciye iminsi itari mike nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi atanguje umugambi udasanzwe wo korora inkwavu. Hanyuma abenegihugu barijukira korora inkwavu kandi n'amaganga barayegeranya abenshi ku rugero rukwiye. Rero twebwe nka societe Saperte twaciye dufata umwanya, dufadikanije nanye shafata umwanya dukora ubushakashatsi bwimbitse kugira ngo turabe neza ya maganga, twumva kandi tubona ko dushobora kuyakuramo umwimbu, kandi tugasahiriza bene igihugu boroheza inkwavu kugira baronke aho bashorera aya maganga, cyane ko benshi bari bamaze kwijukira kuyegeranya. Ifumbire ifise uburusho bwinshi gusumba ayandi mafumbire. Murazi dusanganywe amafumbire aboneka cyane y'ubwoko butatu: hariho engrais chimique, hariho engrais organomineral, hariho na engrais biologique. Rero twebwe dukora ni biologique kuko igizwe n'ibinyabuzima. Ico rero nico kigira ifumbire nziza cyane igarurira akanovera ubutaka bwacu, abarimi bakarima bakimbura. Kuri are imwe urakoresha iritiro imwe, kuri are umva warimye nk'ama hectare uca umenye ukuntu biharura. Iyo turi ku kivi na leta irabishima, kandi tuba turiko turinziza ko turatanga amakori, haba n'ibikorwa by'iterambere natwe tugashigikira ku buryo tuba dufise tukagenda tugaterera. Rero iyo n'umugambi wafashije ku giti canje, wongera urafasha aha mu kibano, wongera urafasha no hirya no hirya mu ntara. Intambamyi dufise, aborozi benshi mu gihugu baregeranije amaganga kandi barayafise menshi, mugabe iyo tugiye tukayapima tuca dusanga benshi bafise amaganga adakwije ibisabwa, tuca dusanga yarononekaye. Tumaze gusanga rero yarononekaye, urumva umwene gihugu abahombye, kandi natwe tuba tugiye kumugurira ayo maganga ngo tuyahingure, tuba duhombye. Ngize amahirwe nkahura na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi, ikintu ca mbere no musaba nuko mu ntwaro hirya no hino mu gihugu botworohereza bakaduha uburenganzira bukwiye, tugakorana n'abajejwe uburimyi n'ubworozi, bakaduha uburenganzira bwo kwigisha bene gihugu ukuntu borora inkwavu mu buryo bwiza bwa kijambere. Ico rero bakidusabiye tukironse, tukaronka uruhusha spesiale rwo kwigisha mu gihugu cose aborozi b'inkwavu kugira ngo bazorore kijambere, zibaho umwimbu haba ku nyama, haba ku mase asanzwe, haba no kwayo maganga. Ico ni cambere no musaba. Ica kabiri no musaba ko yodushigikira kugira ngo dushike kuri yambana kazoza mwabonye.
kugira rero dushike kuri ryamana kazoza mwabonye turakenera uburyo rero butandukanye. Mw'ico gihe dufashwe mu mugongo tukaronka uburyo duca tugura amamashini ari specialize, aborozi no tuzoba twabigishije korora neza, amaganga azoca agwira, ibice bigenda neza, kandi turi kumwe twese niko nyene icubahiro w'igihugu cacu ubundi yavuze, turi kumwe twese birashoboka.